Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 tukubwira ati igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Tukuza tubaye ati abari hirya no hino mu turere dutandukanye tw'intara y'Amajyaruguru, abari dutandukanye mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Uburengerazuba, mu Burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, tukugira ati igitondo cyiza kuri mwese. Muri aka kanya tugiye kugeza amakuru y'imikino by'umwihariko tuza kwibanda ku mugabane w'Uburayi ndetse n'imikino ya gicuti, aho turaza kwibanda by'umwihariko kuri international friendly, uko amakipe yaraye akinnye. Turaza kubagira kuri Euro y'abatarigije imyaka 19 ndetse na CAF Champions League ku mugabane w'Uburayi. Turaza kubabwira muri World Cup qualification, UEFA Champions League ndetse na World Cup qualification CAF. Aha hose imikino ndaza gukomeza kuri uyu munsi kugira ngo mumashe kumenya amakuru nyayo hirya no hino uburyo ibintu byitwaye, uko twabibabwiye rero mu ntangiriro ko ibintu bimeze muri international friendly games. Imikino yarayibaye, aho ikipe ya Tunisia yarayinganye igitego 1-1 na Mauritania. Ikipe Bodas nayo itsinda ibitego 3-2 Banel. Ikipe ya Dominica yaje gutsindwa n'ikipe ya Saint Martin ibitego 2-1. Ikipe ya Keba nayo isengera ibitego 3-0 ikipe ya Saint Lucia. Ikipe ya Bahamas nayo ize gutsindwa ibitego 2-1 na Aguila. Nayo mu gikombe cy'isi cy'abakobwa, igikombe cya Champions League mu bakobwa ku mugabane w'Uburayi, uyu munsi cyari cyaraye kibaye. Ikipe ya Barcelona itsinda ibitego 3-0 ikipe ya Audi Holved Leuven. Ikipe ya Bayern Munich nayo itsinda ibitego 3-2 ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Atletico Madrid nayo itsindwa ibitego 2-1 na Juventus de Turin. Ikipe ya Benfica nayo inganya igitego 1-1 na AC20 Women. Manchester United Women nayo itsinda ibitego 2-1 Paris Saint-Germain. Uko twabibabwiye rero uburyo imikino nabwo yagenze muri Euro y'abatarigije imyaka 19, aho amakipe nayo yatanye cyane, biza kurangira hari amakipe yisasiye andi agenda maramasa rwose. Hagati y'amakipe nka kumutsinda rya mbere, ikipe ya Chypre yatsinzwe ibitego 7 na Netherland. Mu Ireland nayo itsindwa igitego 1-1 na Kazakhstan. Mu tsinda rya kabiri rwose Ubufaransa bwihanangirije ikipe ya Island nayo ibitego 4-0. Bulgaria nayo itsinda igitego 1-1 na Hongria, biranganye byombi. Mu tsinda rya gatatu ikipe ya Belarus rwose nayo yatsinzwe ibitego 2-0 na n'Ubugereki. Turkiya isengera ibitego 7-0 ya Shitani. Mu tsinda rya gatanu Montenegro nayo yatsinzwe ibitego 3-0 aho yatsinzwe na Slovakia. Ukraine nayo yabatangije imyaka 19 isengera ibitego 2-0 Albania. Mu tsinda rya gatandatu ikipe ya Georgia rwose yatsinzwe ibitego 2-0 na Croatia. Serbia nayo itsinda ibitego 4-0 na Gibraltar. Finland rwose nayo yaje gutsinda ibitego 3-2 na Iceland. Romania nayo yaje gutsinda ibitego 4-1 Andorra. Mu tsinda rwose rya munani ikipe ya Latvia itsinze ibitego 2-2 na Scotland. Ubwongereza bwose na Lithuania, Ubwongereza batsinze ibitego 2-0 bwa Lithuania. Mu tsinda rya 9 ikipe ya Bosnia and Herzegovina nayo yatsinzwe ibitego 2-1 n'ikipe ya Poland. Ubutaliyani bwatsinze ibitego 8 Moldova. Mu tsinda rya 10 ikipe ya Denmark yatsinze ibitego 6-0 San Marino. Mu tsinda rya 11 ikipe ya Sweden yatsinzwe igitego 1-0 na Switzerland. Itsinda rya 11 ikipe ya
Northern Macedonia yatsinzwe igitego kimwe ku busa na Belgium. Portugal nayo yatsinzwe igitego kimwe na Estonia. Mu itsinda rya 13 ikipe ya Malta yatsinzwe igitego kimwe ku busa na Northern Iceland. Mu itsinda nanone rya 13 ikipe ya Chelsea yatsinzwe igitego 6 Azerbaijan kuri kimwe. Itsinda rya muri Euro itsinda rwose rya gatatu y'abatanye imyaka 17 naho Wales naho yatsinzwe igitego kimwe kuri 2 na Slovenia. Portugal nayo yatsinze igitego 10 Liechtenstein nayo. Nguko twabibabwiye rero kuri uyu munsi naho imikino yo gukina muri irakomeza muri World Cup qualification mu bihugu bitandukanye, ariko mbere na mbere rwose kuko ibintu mubizi igikombe cy'isi kizabera mu gihugu ca Qatar. Uyu munsi akaba hakinye itsinda rya D na F na E na K, akaba ari amatsinda yakomeje kugenda akina yitegura rwose kuzaja guhatana igikombe cy'isi mu gihugu ca Canada, aho kuri uyu mugoroba ku isaha mu ikipe ya Azerbaijan yaza gukina na Islande, Ubufaransa baza gukina na Ukraine ku isaha 3:45. Mu tsinda F Algeria na Hungary ku isaha moya nabwo birakina. Ireland na Portugal nabyo bakaza gukina ku isaha 3:45. Muri World Cup qualification nabo Norway nayo iragukina na Australia ku isaha 3. Moldova nayo n'Ubutaliyani bari gukina ku isaha 3:45. Mu tsinda rya K Andorra iragukina na Albania, ikipe y'Ubwongereza iragukina na Serbia nabyo iragukina ku isaha 3:45. Muri World Cup qualification muri CAF ikipe ya Nigeria iragukina na Gabon ku isaha 12, isaha 3 ikipe ya Cameroon iragukina na RDC Congo. Mu AF qualification nayo iraza gukina aho United Arab iragukina na Iraq, nabyo akaba ari amakipe afitanye imbaraga hagati yayo. Muri international friendly amakipe nabwo yamwe araza gukina uyu munsi, andi aranye gukina aho Antigua and Barbuda iraza gukina yakinnye na Aruba bikanganya ubusa ku busa. Saint Kitts and Nevis na Saint Martin byanganye byo ubusa muri iki gitondo. Kanimai nayo Ireland yatsinzwe na British Virginia Island tego 2 ku busa. Dominican Republic Saint Vincent nabyo byatsinzwe igitego kimwe kuri ibitego 2 ku busa. Aho rwose mu club naho haraza ku mukino wa gicuti Australia Stellanus nayo gukina na Saint Gallen. Belarus Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach gukina na Kiel Stesk. Ostanik Clear gukina na City Black nabyo bagukina. Kalibrasite nayo gukina na Luzern nayo iraza gukina. Aho amakipe komeje rwose kugenda ahatana hirya no hino mu gikombe bitandukanye, aho amashampiyona abashiye guhagarara. Uyu munsi rero muri Zambia naho imikino ikaba yaraza gukomeza muri shampiyona yabo. Kabwe wari yaza gukina na Green Eagle Power Dynamic iraza gukina na Kanchash. Zesco United igakina na Red Hours, naho akaba hari imikino rwose iraba imeze neza cyane, aho amakipe akomeje kwitegura kuja mu gikombe cy'isi, haba ku mugabane w'Uburayi haba ku mugabane wa Afurika. Amakipe rwose haba mu gikombe cy'abatarengije imyaka 19 ku mugabane w'Uburayi naho igikombe kikaba kirambanyije, aho rwose igikombe cy'isi rwose naco gikomeje kurambanya mu batarengije imyaka 17 kiri kubera mu gihugu ca Qatar. Ese inshuti bakundi y'u Rwanda TV1,
murabona ibintu bimeze bite muri ibikombe bitandukanye, ibihugu bigiye kuduha ibyishimo. Mu biganiro bikurikira tubaza kubabwira uburyo ikipe y'igihugu yahamagaye abakinnyi bagiye gukora imyitozo mu gihugu rwagati gusa, aho abafana nabo bari kwinubira kwanga gukina ibikombe, gukina imikino y'inshuti hagati mu bihugu kugira ngo bakomeze kwitegura guhatanira igikombe cya Afurika ndetse n'ibindi bikombe bizakurikiraho. Nshuti bakunda u Rwanda TV1, tukajya tumudukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaka, turabakunda cyane.